Yes, nkundira kandi tubaramutse mwebwe mwese mudukurikirana muri kumande zine zisi turabahaye mwaramutse namwiriwe biravana numwe wese aho aherereye. My name is Iriam Promoter behind the camera. Utagira subscribe anigira subscribe, like na share hamwe na comment kugira ngo ibintu bibandanye bimera neza. So uyu munsi ndabafitiye amakuru ari karavugwa yazindutse aravugwa umuhari M23 bawumereye nabi cyane n'igihugu cy'u Rwanda. Uno munsi mu gatondo hazindutse haracana ko amashusho agaragaza wazarendo mukaba muze mwese ko ari rwaruka rwo muri Kongo rwahagurutse kugira ngo rurwanye iterabwoba canke kuvogerwa kw'igihugu ca Kongo, aho muhugu hari wa M23 washoboye kugenda muri Kongo uri kumwe n'igisirikare cy'u Rwanda. Hama bagasanga muri FARDC harimo abagambanyi benshi, aho wazarendo bavuze ati reka ibintu tubishire ku murongo twebwe nyene. So uno munsi rero nkuko mwumva wazalendo wakavumu isumbele bien arrivé wazalendo wasa les patriotes majwi ayo namajwi agaragaza wazarendo aho bariko baravyina batamba mu mabarabara biruka ahantu bashoboye gufata uno munsi. Wazarendo ikaba yashoboye gufata imiji imwe iri Kavumu, ubu mwanya tuvugana umuji wa Kavumu centre, akaba wazarendo ariho bibereye bakaba bamaze kuwufata, aho abanyagihugu benshi bari kumwe baryohewe batamba baserebura, aho ubona ko ari ikintu gihambaye wazarendo bakoze. Bakavuga nti inyuma yo gufata centre Kavumu barerekeza i Bukavu. Mu bushakashatsi twakoze Bukavu uvuye Kavumu uja Bukavu hari ibirometero 32. Urumva ko ari ahantu hafi. Bakavuga ko bategerezwa bavuye Kavumu airport bategerezwa guca bamanuka Bukavu naho ku habohoza. Ivyo rero bibaye mu gihe mu minsi yahera wazarendo bashoboye gukorana baravuga nti ni gute igihugu gitoye nk'u Rwanda gishobora kutumubiriza igihugu kinini nka twebwe. Mukaba muzi ko wazarendo canke Kongo abakongomani babayeho ubuzima bwose batinya bafise ubwoba. Muri bukayi intambara zagiye zirakogwa bica mu butu bakura abaperezida benshi batandukanye bifatira Goma bakaza bagashinga igisirikare cy'u Rwanda muri Kongo. Murazi ko James Kabarebe yashoboye kuba umusirikare mukuru atwara leta majoro muri Kongo, bagashobora gushamwa abagambanyi. Mwarabonye ukuntu Goma Bukavu byafashwe bitagoranye kubera ko hari haramaze kuba akagambane. Igisirikare ca Kongo cyari cyaramaze kuba ico twovuga infiltré, cyari cyaramaze kuvangirwa. Mwarabona ukuntu bagenda Goma bakakinjura bakinjira bakafata. Ivyo rero wazarendo baje kumera nk'ababikosora. Murashobora kubaza ati none biko bigenda gute ko Goma ko wazarendo bariko bahinduye systeme canke bahinduye isura y'ingwano? Ikintu ca mbere novuga ko muri wazarendo bakoze ikintu bita rusasuma gute. Baragiye bararaba baravuga ati abasirikare tutari kumwe naba ni kuvuga ubu wazarendo ikora igitero bavuga ati turi umwe. Ikindi kintu kiriko kiratuma wazarendo bagera ku nsinze n'ukuntu abasivile nabo bamaze kwirevolta bakavuga ati no abanyarwanda ni mwarabonye ubu video buriko burasirikira bavuga ati biyamiriza ati murudie kwenu Abanyarwanda hatubataki. Ni ibintu naka video kashoboye kuzunguruka cyane kagiye ku mbuga ngurukana mbaga nyinshi cyane.
aho ubona abanyagihugu muri Kongo ko barambiwe bagerageza kwirukana igisirikare cy'u Rwanda bari kumwe na M23 rero Wazalendo ikaba ishigikiwe cyane n'abanyagihugu b'abakongomani hagaragaye kandi video turiko turabona bamanika amadarapo ya Kongo bamanika ahantu hose mu buce bwose mu mabarabara batamba bavyina bari kumwe n'abanyagihugu aho ibintu vyakomeye cyane umwanya n'umwanya Bukavu na Goma bishobora kandi kuja mu minwe ya Wazalendo ibintu bikamera neza cyane ku rundi ruhande Kagame hari message cyangwa ubutumwa yageneye M23 aho yababwiye nti mukaramuka mudashoboye gushitsa objectif mufise muze mwimbe mwigera aho ubona ko ibintu byahinduye isura byakomeye amahanga Kagame yamufatiye ibihano amahanga yamaze kumuhinyura numva ni ibintu bikomeye cyane abantu benshi barashobora kwibaza ati none kubera iki M23 yatanguye ifise inguvu ariko kugeza isaha tubona irikiraseda ahantu hose bahafata nko kumengo ntaki ikindi cyambere babwira nuko M23 uburyo yahurironka murazi ku gihugu cy'u Rwanda kiri mu bihano uburyo yahurironka busa n'ubwagabanutse barafatiwe ibihano ibikoresho by'intambara ntibakigira inzara nuko nyene n'abarembeje arico kintu nyamukuru kiriko kiratuma Wazalendo ikora kazi ijejwe aho ni nkuko mukamenya yuko ejo haheze mu gisagara ca Goma bashoboye kuhagabana aho nyene bitero ariko hari tangazo guverinoma ya Kongo yasohoye aho yavuze ko ari igisirikare cy'u Rwanda kiri kumwe na M23 arico cashoboye gukora ivyo bitero igoma mukaba muzi ko kenshi na kenshi Kagame ariyo strategy nuvuga akoresha aragenda agateza umudogararo mu Kenya akica abantu b'inzira karengane akaja vyegeka ku bantu murazi ko aba M23 yavuze ngo FARDC iri kumwe na Wazalendo mbese ngo na FDLR ngo nibo bakoze igitero igoma ariko sivyo amakuru dufise nuko ari igitero cyateguwe n'abasirikare ba Kagame bari kumwe na M23 barakora kajagari nkuko babigenza murazi manifestation zabaye mu Burundi barafata Kekezerema bakabumva bafata nka murabona abanyamurenge muri Kongo baragenda bakabica bakaca babesha ngo ni abanani igisirikare ca Kongo kiriko kirica abanyamurenge kugira ngo baronke impamvu musanzwe bamana impamvu z'ukuntu bogera kuri objectif yabo so ntimuze rero murumva ivyo bavuga ivyo binabiriya ni strategy bakoresha turabakunda cyane tuguma tubatohoreza uko ibintu bimeze hama ico tubasaba nuko wewe utaragira subscribe ugumugira subscribe ikiganiro tubahaye mukagisangiza abandi vuba uko ibintu bizogenda biraza kuko ntitwiteze guhagarika abantu b'Imana tuzoguma tubashikiriza amakuru uko ari buri munsi turabakunda cyane my name is Liam Promoter kuri Link Agreni Alu TV.